Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Njuti nawe mugenzi uriko uratwumviriza muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye ingene Esawu yagurishije ivyo kubasamuragwa kwiwe. Isaka amaze kurongora Rebeka baratevye kuronka umwana kugeza aho Isaka atakambira Imana ku bwa Rebeka umugore wiwe atavyara. Imana imaze kumwumvira yamuhaye kuvyara amahasa aribo Esawu na Yakobo. Imaze mbere kuvuga yuko abo bana bazoba amahanga biratandukanye kandi ko bukuru azohava akorera butoyi. Niko rero ibintu vyagenze, kuko Esawu ariwe bukuru akaba ari nawe yari kubasamuragwa, yahavuye agurisha ivyo kubasamuragwa kwiwe, abihebera butoyi ariwe Yakobo, abigujije n'ingaburo imwe y'umutsima n'ibiharage. Uko niko Esawu yakengereye ivyo kubasamuragwa kwiwe. Esawu amaze kwemera kurya ku bitukura Yakobo yamuhaye, vyaciye vyumvikana ko yahevye ikibanza ciwe gikomeye mu buzima bwiwe. Yabona ko kubasamuragwa ataco vyomumarira. Kuri Esawu rero ivyerekeye ivy'impwemu ntaco vyari bimaze. N'uyu munsi birashoboka ko hari abanyamashengero benshi bameze batyo, batitaho ivy'impwemu kandi badatahura ukuri mu buryo bw'impwemu. Umukristo w'ukuri nuwemera kurongorwa no kwigishwa na mpwemu yera, ntiyanjanjwe ku gaciro kiwe ahabwa nuko yitwa umwana w'Imana. Twarabonye kandi ingene Imana yakomeje guhezagira Isaka. Dutahure yuko isezerano ry'Imana ridahinduka, kuko isezerano yama irishitsa. Imana yahaye umugisha Isaka nk'uko yari yaramusezeraniye. Mu gihe Isaka yari yahungiye inzara mu gihugu c'Abafilisitiya, naho nyene uwo mugisha uva ku Mana waramuherekeje. Isaka umwana w'ikinege wa Aburahamu, umwana w'ikinege wa Aburahamu na Sara, yari yavukanye isezerano yuko muri we ariho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha. Isaka rero yari umwana akundwa. Bisanzwe ko yari umwana w'ikinege, yari afise isezerano Imana yamuhaye. Egome cane, mu kubaho kwiwe yaragize gukekeranya mu kwizera, agwa mu caha nk'ico se Aburahamu nawe yaguyemwo co kubesha, avuga ngo umugore wiwe Rebeka ni mushikiwe. Ico gihe Isaka yahungira mu Filisitiya, Imana niyo yabimutegetse, imubujije kuja muri Egiputa, nk'uko tubisoma mu gihimba ca 26 umurongo wa 2 mu gitabo c'Itanguriro. Haravuga ngo Uhoraho aramwiyereka ati, ntumanuke nguje muri Egiputa, uzoba mu gihugu nzokubarira. Ku murongo wa 3 naho haravuga ngo burahungira inzara muri iki gihugu, nanje nzobana nawe ndaguha umugisha, kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu vyose, kandi sinzorenga ku ndahiro narahiye Aburahamu so. Isaka rero ashitse i Gerari, twamubonye yimba amariba. Ivyo vyose bikaba vyanditswe ngo bitwigishe. Imana yasubiye gukomeza isezerano ryayo yagiranye na Aburahamu, nk'uko ku murongo wa mbere wo mu gihimba ca 26 mu gitabo c'Itanguriro havuga ngo hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu, itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Isaka aja i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Hano tubona inzara. Uribuka ko inzara yo mu gihe ca Aburahamu yatumye Aburahamu na Loti baja muri Egiputa. Imana rero yabujije Isaka kuja muri Egiputa,
yongera yemeza kandi ko isezerano yasezeranye na Aburahamu rizogumaho. Niwumve ingene Imana yabwiye Isaka kugira ngo ntaje muri Egiputa. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo, ba urahungira inzara muri iki gihugu, nanje nzobana nawe ndaguha umugisha, kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu vyose, kandi sinzorenga ku ndahiro narahiye Aburahamu so. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi uruvyaro rwawe nzoruha ibi bihugu vyose, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohezagirirwa. Haleluya. Imana yabwiye Isaka iti, ntuve muri iki gihugu nguje muri Egiputa ngo nuko inzara iteye. Ngomba gukomeza nawe isezerano nagiranye na so Aburahamu. Muri uko gukomeza iryo sezerano yasubiyemwo ibintu bitatu bigize iryo sezerano, ari byo vyibi bikurikira. Ica mbere ngo nzoha uruvyaro rwawe ibi bihugu vyose. Ubwa kabiri ngo nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru. Ikigira gatatu naco ati, mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Usomye ku murongo wa 5 wo muri ico gihimba ca 26 muri iki gitabo c'Itanguriro haravuga ngo, kuko Aburahamu yumviye agashitsi ivyo namwihanikirije, amabwirizwa yanje, ivyo nashinze n'ivyagezwe vyanje. Uwo ni wo mutima waranze Aburahamu. Kugeza ico gihe Imana ntiyari bwatanga amabwirizwa canke ivyagezwe vya Mose. Aburahamu ntiyigeze akorera munsi y'amategeko ya Mose na gatoya. Igikuru rero tugomba kumenya nuko igihe Imana yabwira ikintu Aburahamu, nawe yaca yizera Imana maze akagikora. Yarerekanye ukwizera kwiwe mu bikorwa. Mugenzi uri kuratwumviriza, iyo wumva ijambo ry'Imana ukwiye kurishira mu ngiro kugira ngo ugiriranire ubucuti bwiza n'Imana yawe. Ubu munsi naho reka turabe ingene Yakobo yihinduye Esau agatwara umugisha wiwe, nk'uko tubibona mu gihimba ca 27. Iki gihimba ca 27 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro kivuga ingene Yakobo yihinduye Esau agatwara umugisha wiwe. Yakobo yabifashijwemo na nyina wiwe Rebeka. Nk'uko twabibonye, umuhungu mukuru niwe yategerezwa kuragwa itunga muri ico gihe. Rero Yakobo yakoze amayeri, bimwe mu mvugo y'iki gihe bita amanyanga, yihindura umuhungu mukuru kugira ngo aragwe umugisha nk'umuhungu mukuru. Yakobo yarazi ko Imana yari yarasezeraniye nyina k'umukuru azokorera umutoya. Rero ntivyumvikana ko umugisha wiwe yari kuronderera ahandi, kuko yari yaramaze kuwemererwa. Biraboneka ko Rebeka atizigira Imana, na Isaka nawe se wa Yakobo byaramugoye kwizigira Imana muri ico gihe, kubera uburyo yakoresheje ngo Yakobo abe samuragwa bwaciye mu mafuti, mu nzira atari nziza, kandi ijambo ry'Imana ryabitomora neza ko Yakobo ari wazoba samuragwa, kuko ngo bukuru azoshumbira butoyi. Uburyo Yakobo yakoresheje kugira ngo abe samuragwa ntibubereye namba. Yakoresheje ubusuma no kubesha. Ibi rero Imana ntiyavyemeye, nk'uko itemeye inyifato ya Sara na Aburahamu mu gihe bifuza ko Hagari yobavyarira umwana. Nk'uko tuzobibona muri iki gihimba, Imana yarahanye Yakobo mu buryo butomoye. Yahanywe mu buryo bungana n'icaha yakoze. Mu mpera y'igihimba ca 26 twabonye ko Esau yarongoye abahetikazi babiri amaze imyaka 40. Ibi yabikoze kugira ngo atuntuze Isaka na Rebeka abavyeyi biwe. Yakobo ntiyategerezwa kurongora umuhetikazi canke umunyakananikazi, ariko yategerezwa kuja Harani aho Isaka yakuye umugeni mu muryango wa Aburahamu,
kugira ngo nawe abe ariho aronderera umugeni. Ariko Esawu ntiyakuye umugeni mu muryango wabo kwa Aburahamu, kuko yari yamaze guta umurongo w'inzira y'Imana. Isaka yifuza guhezagira Esawu imbere y'uko apfa. Kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4 muri ico gihimba ca 27 dusoma ngo: Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ivyijiji, ahwihwisha gusa, ahamagara imfura yiwe Esawu, atewe mwana wanje. Aritaba ati sabwe. Aramubwira ati raba ndashaje, sinzi umunsi ruzompitana. None rero niwakire ivyo uhigisha, isaho yawe yo guhiga n'umuheto wawe, ugende mw'ishamba uhige, undonderera akanyama, uheze uteke zishe gose nk'izo sanzwe nkunda, uzinzanire ndye mbone kuguhezagira ntarapfa. Twarabonye ko Isaka yari umuntu adasanzwe, umuntu akomeye. Ni naco gituma Abimeleki umwami w'Abafilisitiya yaje kugiriranira nawe amasezerano ngo baba abagenzi. Abantu baramutinya kandi baranamwubaha. Yari umuntu yihangana kandi akunda amahoro. Ashitse mu zabukuru yagize intege nke z'umubiri nk'uko abasaza bahora bazigira. Mu buzima bwiwe bwose yamye akunda Esawu, Rebeka nawe agakunda Yakobo. Esawu yari umuhungu ataba muhira, kuko yama yagiye mu ishamba guhiga, kandi yakunda kotsa inyama z'ibikoko yaba yahize, hanyuma agahakose se nawe akazirya akaryoherwa. Ubu rero Isaka arashaje, agomba guhezagira Esawu umwana we wakunda, kandi yarazi neza ko Imana yavuze ko umukuru azokorera umutoya. Ariko ivyo aravyirengagiza, kuko yagomba guhezagira Esawu. Nico catumye abwira Esawu ati niwakire ivyo uhigisha, isaho yawe yo guhiga, iyo basogokuru bahora bita umutana, n'umuheto wawe, ugende mw'ishamba uhige, undonderere akanyama ndye mbone kuguhezagira. Kuva kuri Aburahamu, ubu muryango wamugira ingorane. Habaye ingorane kuri Aburahamu igihe yavyara Ishimayeli kuri Hagari. Ubu naho hari ingorane mu muryango wa Isaka kubera aya mahasa Esawu na Yakobo. Rebeka afasha Yakobo kwihindura kugira ngo ahende Isaka. Uravye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8 havuga ngo Rebeka yumviriza Isaka ivyo abarira Esawu umwana wiwe. Nuko Esawu aja mw'ishamba kurondera ico ahiga ngo akizanire se. Maze Rebeka abarira Yakobo umwana wiwe ati numvise so abarira Esawu mukugwawe ngo agenda amuzanira ico ahize, amutekere zicumbe, arye, amuhezagirire imbere y'Uhoraho atarapfa. Nuko rero mwana wanje, wumva ivyo ndakubarira. Igihe Isaka yabwira Esawu, nyina wa Esawu yarumva. Wibuke ko Yakobo yari umwana akundwa na nyina, aca aramufasha gutegura ingene babesha ngo Yakobo yitwe Esawu. Ibi rero Yakobo na Rebeka bakoze ntibikwiye kurenzwa ku ruho rw'amazi, kuko barabeshe bakora icaha imbere y'Imana. Nico catumye Rebeka abwira Yakobo ngo genda mu mukuku unzanireyo amasuguru y'impene 2 meza meza, nanje ndonderere so ndamutekere zishe gose nk'izasanzwe akunda, nawe uheze uzishire so arye kugira ngo aguhezagire atarapfa. Yakobo yishura Rebeka nyina wiwe ateheraba, Esawu umukugwanje n'umuntu yakata ivyoya, nanje umubiri wanje urasenye. Esawu ntiyari umuntu akunda guhiga gusa, yari umuntu kandi yakata ivyoya, nukuvuga ko urukoba rwiwe rwariko ivyoya vyinshi. Kubera ivyo Yakobo yagize ubwoba ko se wiwe yohava amukorako agasanga ntabwo yafise ku mubiri wiwe. Raba ingene Yakobo avuga ku murongo wa 12.
ati kumbure data yonkorako ngasa n'indyarya kuri we nkikwegera umuvumo mu gishingo c'umuhezagiro. Ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17 haravuga ngo nyina ari we Rebeka aramwishura ati mwana wanje umuvumo wovumwe uzombeko pfa kunyumvira gusa ugenda uzinzanire. Yakobo aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama zazo ziricumba ziba nk'izo se asanzwe akunda. Rebeka yakira imyambaro myiza ya Esawu imfura yiwe iyo yari afise mu nzu ayambika Yakobo ari we butoyi, kandi ashira insato za suguru z'impene ku bikonjo vyiwe no kw'izosi ahatagira ubwoya. Ahereza uwo mwana wiwe Yakobo za nyama zicumvye n'umutsima yacumvye. Kubera ko Yakobo atabwoya yari afise ku mubiri, Rebeka yakiriye isato za suguru z'impene ashira ku bikonjo vya Yakobo no kw'izosi ryiwe kugira ngo se niyamukorako yumve ko ari Esawu. Yakobo yambaye n'impuzu imwe mu za Esawu imota nka Esawu nyene. Ku murongo wa 18 haravuga ngo nawe agiye se ari aramuhamagara ati data. Aritaba ati sabwe aturinde ga mwana wanje. Isaka yumvise umuhamagaye ntiyatahuye uwo ari we, ntiryari ijwi rya Esawu. Ku murongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo Yakobo yishura se ati ni jewe Esawu imfura yawe, nkoze ibyo wambariye. Ehe se vyuka wicare urye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Isaka abaza umwana wiwe ati ko waronse n'ingogaga mwana wanje? Ati nuko Uhoraho Imana yawe ampaye kugira ikiganza ciza. Umve yemwe uwo muhungu Yakobo ingene yakoresheje ubuhinga bwo kubesha buhanitse kandi ariko yisunga Imana. Ivyo n'uwo munsi hari abantu benshi babikora, usanga bavuga ngo Uhoraho niwe yandongoye kandi bariko barakora ibinyuranye n'ivyo Uhoraho agomba. Uwo munsi hariho abantu bakinisha ijambo ry'Imana bakaryihishamwo canke bakavuga izina ry'Imana mu gukora ibiteye isoni. Umusuma ukumva yahejeje kwiba ntafatwe avuga ngo ndashima Imana kuko yamfashije. Eka n'abandi bakora ibizira ugasanga babyitirira Imana. Nuko niko Yakobo nawe yakoresheje ububeshi yisunze izina ry'Uhoraho. Mbega haraho woba wihishe mu ijambo ry'Imana ukavuga ibinyoma ga mugenzi? Ico ni kizira imbere y'Imana. Naho Yakobo yambaye isato z'amasuguru, Isaka yaramwiketse nkuko tubibona kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 27. Muri iyo mirongo tubona ko Isaka yagize amakenga, ni naco gituma yamubwiye ati higira hino mwana wanje ndagukora kore menye kuri Esawu umwana wanje koko canke kutariwe. Naho yagize amakenga ko atariwe, Rebeka yari yitondeye akantu kose kotuma Yakobo amenyekana. Hanyuma Isaka ahezagira Yakobo. Niwumvirize nawe ingene yamuhaye umugisha nkuko tubibona ku murongo wa 28 n'uwa 29. Ngo nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mirima imera hakikinyuke impeke n'umuvinyu. Ubwoko buzogukorere, amahanga azokwikubita imbere, uzoganza bumuvukana, abavukanye bawe bazokwikubita imbere. Uzokuvuma wese azovumwe, uzoguhezagira wese azohezagirwe. Isaka rero ariko aratanga umugisha yahawe. Naho uwo mugisha wari usanzwe ari uwa Yakobo, nyene, mugabo Isaka yibaza ko ariko arawuha Esawu. Reka turabe ingene Esawu yaborogeshejwe nuko abuze umugisha. Nkuko tubisoma ku murongo wa 30 kugeza ku wa 33 haravuga ngo nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo akiva imbere ya se wiwe Isaka, Esawu mukuru we acashika avuye mu gahinga. Nawe ateka inyama ziricumba azizanira se. Abarira se ati data nuvyukurye kuvyo nahize je umwana wawe kugira ngo mpezagire.
se wiwe Isaka aramubaza aturinde, aramwishura ati ni jewe Esawu umwana wawe w'imfura. Isaka cahinda agashitsi kenshi cane, aravuga ati none ninde yahize akanzanira kuri vyo, nkaba nariye kuri vyose utaraza nkamuhezagira, kandi nta kabuza umuhezagiro azowugira. Umuntu umwe yokwibaza ati mbega inyama zihizwe ntizimeze nk'inyama z'impene canke z'intama? Vyose bifise akanovera kamwe. Yakobo ntiyarinze kugenda guhiga, yafashe isuguru z'impene zibiri muzo yaratunze, hanyuma Rebeka nyina wiwe arabimutekera nk'uko Esawu yahora abitekera se. Ariko rero Isaka yamenye ko Yakobo yoba yihinduye Esawu. Nk'uko tubibona ku murongo wa 34 kugeza kwa 40 haravuga ngo Esawu yumvise amajambo ya se araturikisha, aborogana umubabaro mwinshi cyane, abarira se ati mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Aramwishura ati murumunawe yaciye mu bugunge atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura ati Yakobo ni Yakobo koko, izina niryo muntu, yambereye intonyoti kabiri kose, yanyaze kubasa muragwa, none asubiriye n'umuhezagiro wanje. Arongera aramubaza ati nta muhezagiro wasigarije namba? Isaka yishura Esawu ati rega namaze kumuha kukuganza, kandi abiwabo nabamuhaye ngo bamusabe, kandi namweguriye ingano n'umuvinyu, none no gukorera ikiga mwana wanje. Esawu abaza se ati mbega muvyeyi, wari ufise umuhezagiro umwe gusa? Mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Esawu araturikisha ararira. Se wiwe Isaka aramwishura ati uzoba kure y'imirimo imera, uzoba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe nizokubeshaho, kandi uzokorera murumunawe, kandi igihe kizogera uzokwigobotora wiyambura ingogo yakwambitse mw'izosi. Reka ubu naho turabe ingene Rebeka yarungitse Yakobo kwa Labani kubera gutinya Esawu. Umurongo wa 41 muri iki gihimba ca 27 cyo mu gitabu c'Itanguriro dusoma ngo Esawu agirira Yakobo urwanko kubw'umuhezagiro se yamuhezagiye. Maze Esawu arivuganya mu mutima ati data ashigaje igihe gito tukaja ku kigandaro, niho nzokwica murumunanje Yakobo. Kubera ishari Esawu yaciye ategura umugambi wo kwica Yakobo, kuko yabona se wiwe agiye gupfa vuba. Iki ciyumviro cyo kwica Yakobo yakibwiye abandi bantu, abo nabo babimenyesha Rebeka, nk'uko tubisoma ku murongo wa 42 n'uwa 43 ngo babarira Rebeka amajambo ya Esawu imfura yiwe. Ahamagaza Yakobo ariwe butoyi, aramubwira ati umve Esawu mukuru wawe agira yimara ishavu wamuteye akwice. None rero mwana wanje umve ndakubarire, va hasi uhunge uji harani kwa Labani musazanje. Nk'uko twabonye ko Yakobo yari umwana akundwa na nyina wiwe Rebeka, n'ubu tubona ingene yagerageje kumuhungisha. Kubw'ivyo Rebeka yahisemo kumuhungishiriza kwa musaza we Labani, yibaza ko azomara igihe gito. Ariko Yakobo ntiyamaze igihe gito namba, kuko nyina wiwe atasubiriye kumukubita ijisho. Nyina yapfuye Yakobo ataragaruka. Amaze gushika kwa inarume Labani, Yakobo yahabaye imisi myinshi, mbere niho yaronkeye indero, kuko yari yarahamenyereye. Yakobo rero yibaza yuko azi ubwenge, ariko yasanze Labani amusumvye ubwenge naho yari umusaza. Rebeka yarungitse Yakobo kwa Labani kumara y'imisi mikeya, nk'uko tubibona ku murongo wa 44 n'uwa 25 haravuga ngo uburamazeyo imisi mikeya, gushitsaho ishavu rya mukugwawe rizoherera, akazi kagufitiye kakakuvako, akibagira ivyo wamukoreye. Maze nzoca ndagutumako ugaruke, none nobaburira rimwe mwembi. Yakobo ntiyamaze igihe gito nk'uko nyina yavyiyumvira. Igihe gito cavyaye imyaka 20. Muri iyo myaka 20 niho Rebeka yapfa, ntiyongera kubona umuhungu wiwe yakunda cane. Mu kurangiza rero kino gihimba ca 27 tubona ingene Rebeka atashima ku muhungu wiwe Yakobo arongora umuhetikazi.
abantu batazi Imana nka mukuru we Esawu yarongoye abo mu bapagani. Ico ni kindi kintu nyamukuru catumye Rebeka arungika Yakobo kwa Labani. Yagomba azorongora umugore ava mu bazi Imana, nk'uko Aburahamu yarondereye umugeni Isaka mu bantu bazi Imana. Yakobo amaze kugenda ntiyasubiye kubona nyina wiwe, kuko nyina yaciye apfa ataragaruka. Twibuke ko Aburahamu atagombye ku muhungu we Isaka arongora mu bapagani, abantu batazi Imana. Eka turabonye yuko na Isaka na Rebeka batari gushima ku mwana wabo arongora mu batazi Imana. Nk'uko tuzobibonera ku buzima bwa Salomo, abagore batazi Imana bahindura umutima w'umugabo mwiza, akagira umutima wo kugarariza Imana. Ico naco nubuyobe buruhisha abantu benshi n'uyu munsi. Mugenzi uteze amatwi kino cigwa cacu, naho woba utega amatwi abahanuzi babi batarakizwa, ukwiye kwirinda kugira ngo ntihagire ikikubuza umugisha wawe Imana yagusezeraniye. Icaha n'umugararizo birabuza abantu gushikira umugisha wabo. Reka rero turangize dusenga kugira ngo Imana idushoboze kuguma mu kurindira umugisha wayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wewe wabanye na Aburahamu ukabana na Isaka, mbere tukaba turiko turabona ivyashitse mu muryango wa Isaka vyavuye yuko Esawu yakengereye kubasamuragwa. Ndakwinginze Mana yacu, utwigishe kwitondera ivyo watugeze, uturinde gukekeranya izina ryawe, uturinde kwanjanjwa ku mugisha twasezeraniwe, uduhe guhagarara nk'abantu babizera. Ndasengera umuntu ariko arumviriza iki cigwa, Mana umushoboze kuguma arindiriye isezerano wamusezeraniye, kuko umugisha uzanana no guhunga icaha. Ubidushoboze kugira ngo tubibemwo, hanyuma tuwurindire twihanganye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.